Guys, Wiz Designer dusubije muri vya bihe byiza, muri vya bihe vy'amavibe, muri vya bihe vyo kwishimana, muri vya bihe vyo gutamba, muri vya bihe byiza byaba Christophe Matata, legend wacu, legend yakoze amateka menshi. Wiz Designer namubonye ati muri legend wacu ati nange sinogenda ntamwiyibukije abiciye mu gahogo kanje, mbese n'abandi baririmbyi aho yakoranije abaririmbyi harimwo Melanin boye nkuko twagiye turabibwira na LinoG aho bakuzora igikogwa arabegeranya ati nimuze maze dusubire twuhe akanovera umuziki wacu, mbese no muziki muri legend canke umuziki wa nyekubohwa umuhisi Christophe Matata. Christophe Matata ku muziki yari yasohoye uravye neza niyo ndirimbo Melanin boy canke Wiz Designer yatuzaniye yasubiyemwo amajwi indirimbo imbese bisaba nkuko yoba yayisubiyemwo aho yahindiyemwo ibintu gusa bikeya, urumva inspiration cyangse guha agateka abaregend canke gukunda umuntu yakuze amukunda amushigikira, yakuze amukunda mufana, yavuze ati reka ndamwiyibutse ako karirimbo, ati reka ndagasubiremwo neza. By the way ni indirimbo ubona yuko barakuzi vrema, ni indirimbo iryoshe ubona ko bayihaye basubiye yongereza umuvuduko wo kwibuka Christophe Matata, mbese no kumuha agaciro, mbese no kumwitaho no kwitaho iby'iwacu. Guys, indirimbo mwayakiriye gute? By the way umwe wese afise uko yakiriye indirimbo. So Melanin wamwumvise gute? LinoG wamwumvise gute? Yeah. Wiz Designer wamwumvise gute muri rya ndirimbo Inside? Ni indirimbo Inside aho ubona ari indirimbo nziza cyane. So guys, tubane na mu byandi makuru. Hasarabisa.